kunda ndakubwire mukama ko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sindoro nkuko ndabivuga kunda nkubwire mukama ko ndagukunda ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose turagushimiye cyane mukama kuri uyu munsi mushasha waduhaye w'amajana 22 muri uyu mwaka wa 2025 turagukengurukiye kuri indwi shasho duhaye no kubwiza byose uzoyiduhezagirizamwo kuko uri Imana igira neza tugushimiye ku budahangarwa bwawe utugirira imbabazi tugaterwa iteka mu nyonga zawe tugakurwa kw'ibisuzuguro by'ubwoko bwose imibabaro yacu ikavunjwa umunezero imikoshi yacu igakurwaho imigisha ikinjira akavuye tubamo kagakurwaho ubudahangarwa bwawe bukatubako icyangiro tugakikurwako igikundiro kikavogera uruhanga rwacu n'amarangamutima yacu mukama Yesu Kristo we jambo rizima tuje kukuvoma ngo tukwakire tuje kukwakira uko tuje kwakira ijambo ryawe kandi Yohani yaravuze mu kigabane cya mbere cy'inkuru nziza ngo mbere na mbere hose jambo w'Imana wari ngo waraje ku isi abawe ntibakumenya twebwe turaje kukumenya turaje kukwakira tuje kumenya ko ari we gasosera kose ngo abakwakiriye bose Yesu ngo wahaye ubushobozi bwo kwitwa bwo kuba abana b'Imana dushoboze nyaguhora ku ngoma uhorane nawe dushoboze mwami w'abami dushoboze rutare rw'ubuzima bwacu dushoboze kibasumba amaraso y'umwana wa Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu nadutwikire bibatwike imyuka mibi yose twuzure urukundo rwawe twuzure ububasha bwawe Yesu ganza mu buzima bwacu dutabawe uyu munsi mutima w'Imana mwigisha w'ijambo ry'Imana bohora amarangamutima yacu duhabwa umunezero umujinya tuwukurwe ku izina rya Yesu Kristo amen ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose ngukunda cyane mukama ore mana
bakristu murameze neza, murakaza neza muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mu izamu rya gatatu kuri uyu munsi w'amajana 22, uyu munsi wa mbere utanguye indwi. Iri ni izamu ridasanzwe, ni izamu duhererwamwo ubushobozi bwo guhindurirwa izina. Murazi ko twasezeraniye Mukama ko tukiri kuri iyi si tuzokwama dusoma Bibiliya dukuzako. Tugeze mu kigabane ca 39 kandi n'izamu tugezemo ryaryo kuva na dutangwe gusoma Bibiliya dukuzako ni 39. Mudacaganukirwa ngo nuko tugirwa ko ngo ikigabane birahana. Twarabonye Yozefu yagurishijwe na bene wabo, hakurikira Tamari na sebukwe Yuda. Uyu munsi tugira tubone Yozefu kwa Potifari, wa mwana ise yakunda cyane, yamfuvye kuri nyina, yakuranye n'abana b'inshoreke mugahagira igikundiro kuri se. Umwe barya saka mugandarira, niwe tugira twumve iyi nyamaswa zamuriye ziramutandagura, kuko hari inyamaswa zitatu urya ngo tuva amaraso tuveho, zikaturya zikadutandukanya n'urukundo rw'Imana n'igishimo twagenewe. Burya nizo nyamaswa zwariye Yozefu. Bibiliya avuga ngo bamaze kumanukana Yozefu mu Misiri, Potifari umugabo w'umunyamisiri umwishikira kwa Farawoni, akaba n'umukuru w'abarinzi, amugura n'Abisumayeli bari bamumanukanye. Mukama agumana na Yozefu, bituma aba umuntu atunganiwe. Yaba mu rugo kwa shebuja w'umunyamisiri, shebuja yarabona ko Mukama ari kumwe nawe, kandi kw'icyo yakora cyose Umukama yakimororaniririza. Yozefu aratona kuri shebuja kandi aramukorera, nawe amugira umubwiriza mukuru wo mu rugo rwiwe, aba ari we ashinga itunga ryiwe ryose. Kuva hamushingiye urugo rwiwe n'itunga ryiwe ryose, Umukama yaciye ahezagira urugo rw'uwo munyamisiri kubera Yozefu. Umugisha w'Umukama ukwira ibyo yatunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima. Ngahantu mwumvirize gatoya, ibyatunze byose yari yabishize mu minwe ya Yozefu, maze ntiyagira icyaba agisubira kwitwararika atari byarya byonyine. Yozefu yari afise imero nziza, akaryohera ijisho. Ngahantu hari inyigisho mukwiye gukuramo. Igihe cyose ugize ubwizigwa kuri mugenzi wawe, ugatonesha umuntu ushingiye ku kuri kwica ashoboye gukora, urya hari abantu mujyajyanye abakozi Imana ikabavuma. Igihe cyose wubahiriza umukozi wawe, Potifari ngo amaze kubahiriza Yozefu akamujenga, ngo Imana aramuhezagiye buri kintu kimwe cyose, Imana irakimuhezagirira. Ntuzohirahire ngo urenganye ingenzi. Mu bakristo yavuze ngo batoni ba data murungame nabateguriye, kuko nari ngoye murandaba, nagenda gusa muranyambika, nari nshonje murangaburira, nari mfunzwe murandaba. Ngo nari nyambukira, nari nyakamo, nari ingenzi mundabagiza. Abantu muhura nabo bameze nk'indushi, nk'abanyamibabaro, mukwiye kubitaho kandi mukabakorera ko umugisha. Yozefu rero murumva ko agize igikundiro, abaye mukuru mu basuku ba shebuja kandi arabikorera. Si ibyo bamuhaye kubera ikimero nk'uko abakobwa babigenza. Yozefu yarabikoreye.
cyari igikundiro gikomoka ku bukozi bwiwe. Yosefu rero ni umugore wa shebuja. Ibyo biheze umugore wa shebuja araramurira amaso yiwe kuri Yosefu avuga ati cya gikundiro cya Yosefu murabyumva, ingo turyamane. Ariko Yosefu aranga kandi abwira uwo mugore wa shebuja ati eraba databuja nta kintu cyo muri uru rugo yinona ariho ndi, itunga ryiwe ryose rishize mu minwe yanjye. Ngo ntacyo yanyimye atari wowe gusa, nta n'umwe muri uru rugo ndusha ubukuru, ntacyo yanyimye kiretse wowe gusa kuko uri umugore wiwe. None nukorane ikibi kinini gutyo kandi ngacumura ku Mana. Yamara abwira iryo jambo Yosefu uko bukeye ko bwije, nawe ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa ngo agumane nawe. Umunsi urashikaho Yosefu agenda mu nzu gukora igikorwa ciwe, kandi nta mugabo n'umwe mu bantu b'urwo rugo yari mu nzu. Umugore amusumira impuzu amubwira ati ngo turyamane. Yosefu amutana iyo mpuzu mu minwe arahunga aja hanze. Abonye amutanye impuzu yiwe mu minwe ahunze agasohoka hanze, wa mugore ahamagara abagabo baba mu rugo iwe amubwira ati raba. Wa mugore amusumira impuzu amubwira ati ngo turyamane. Yosefu amutana iyo mpuzu mu minwe arahunga aja hanze. Abonye amutanye impuzu yiwe mu minwe ahunze agasohoka hanze, wa mugore ahamagara abagabo ba mu rugo iwe ababwira ati raba, batuzaniye umugabo w'umuheburayo adukengera, yasanze aho ndi ngo turyamane cyangwa minduru cyane kinyama ca shetani. Aho yumviye yashyize ijwi hejuru, abonye amutanye impuzu yiwe mu minwe ahunze agasohoka hanze, wa mugore ahamagara abagabo ba mu rugo iwe ababwira ati raba, batuzaniye umugabo w'umuheburayo adukengera. Yasanze aho ndi ngo turyamane nca nkoma induru,
aho yumviye nshize ijwi hejuru nkoma induru yaciye asiga impuzu yiwe hambavu yanje arahunga asohoka hanze mukama tugerekeko agumiza ku mutima iyo mpuzu ya Yozefu agumiza iyo mpuzu ya Yozefu hambavu yiwe gushika umugabo wiwe atahe imuhira mwumva kakamuna ibintu ntibikenewe gusigurwa niyo mpamvu ndiko soma bukebuke byakire nk'iki nk'inkuru yabaye kuko nibyo bizogaruka kutubwira Yozefu wariwe amubwira ibyo yahoze avuga ati uwo muja w'umuheburayo watuzaniye yasanze aho ndi ngo amumbishe ngo nabaye ngishira ijwi hejuru nkoma induru aca asiga iyi mpuzu yiwe hambavu yanje ahungira hanze nyene urugo yumvise ibyo umugore we amubwiye ati ngibi ibyo umuja wawe yangiriye ishavu riramuniga ndababajije n'ukuri sokuri ni ikinyoma none bizorangirira kimeze nk'umugero ukubise igikere ngo ahuraho yanyunguruje naho nasigaye ndashishirwa shebuja wa Yozefu aramufata amuta mu ibohero ahantu bapfungira imbohe z'umwami aguma muri iryo bohero umukama aba kumwe na Yozefu amwereka ubuntu bwiwe atuma aragwa ryiza n'umukuru w'ibohero uwo mukuru w'ibohero ashinga Yozefu imbohe zose zo muri iryo bohero niwe yagenzura ibyo bakorerayo byose mukuru w'ibohero ntiyabaye
uwo mukuru w'ibohero ashinga yozefu imbohe zose zo muri iryo bohero. Yozefu ahiriwe poromosiyo mu ibohero, mu mibabaro yawe, mu gahinda kawe. Ubyibukira ijambo rivugiwe kuri umunota wa 20 na hafi 21. Yozefu niwe agenzura ibyo mu ibohero byose, ibyo bakorera byose. Mukuru w'ibohero ntiyabaye akigira icyo araba mu byo yashinze Yozefu byose, kuko umukama yari kumwe nawe, icyo cyose yakora umukama yarakimutunganiriza. Ibyo biheze umusuku yahereza ibyoko by'umwami wa Misiri, bene uwucumba imikate baracumura kuri shebuja umwami wa Misiri Farawone. Baracumura kuri shebuja. Hari abantu bazogoka bakamenja kugira ngo bogere aho Imana ishaka kogera. Umwami wa Misiri Farawoni ashavurira abo bakebyi biwe babiri, mukuru w'abahereza inyobwa n'umukuru w'abahereza imfungurwa. Abahereza bacunga mu nzu y'umukuru w'abarinzi, aho Yozefu nawe yari abohewe. Umukuru w'abarinzi agena Yozefu ngo abakorere babe iminsi yose. Biteze urukiza rw'Imana. Ngo baraheza bamara iminsi mu ibohero. Kumara iminsi mu ibohero ntibisigura gupfa, ahubwo nko kutihanira mu ibohero. Nicyo kintu cyitwa urufaya, nicyo kintu cyitwa umubabaro, nicyo kintu cyitwa agahinda. Yozefu arotora indoto z'abakebyi ba Farawoni. Mumva ko bafunzwe, barose, kandi Imana yabahuje n'indoto kugira ngo Yozefu aronke poromosiyo, kandi nabo babohoka bapfa bapfe. Izo mbohe zipfungiwe mu ibohero uko ari zibiri, uwo yahereza umwami inyobwa wa Misiri n'uwahereza imfungurwa zifungiwe mu ibohero zirotera rimwe mu ijoro. Umwe wese arota indoto ziwe zifise insiguro yazo. Mu gitondo Yozefu yinjira aho bari, asanga barajonjogoye. Abaza abo bakebyi ba Farawoni bari bacunganywe nawe mu nzu ya shebuja ati, ni kuki mwijiriwe uyu munsi? Bamwishyura bati, twarose indoto atanumwe ari bushobore gusobanura. Yozefu ababwira ati, none si Imana ishobora gusobanura indoto? Nimuzinyiganire. Nuronka ukumviriza, nuronka ukugirira imbabazi, uzoheriwe. Mukuru w'abahereza inyobwa yiganira Yozefu indoto ziwe. Aramubwira ati, narose mbona igiti cy'umuzabibu imbere yanjye. Icyo giti cy'umuzabibu cyari gifise amashami 3.
nyagiti kirapfundika ishurwe ryaco rirasambura amahundo yacu yama ivyamwa bihishije nari mfise mu minwe igikombe ca Farawo mfata ivyo vyamwa ndabikanyira mu gikombe ca Farawo nje shira ico gikombe mu minwe ya Farawo Yosefu amubwira ati ngiyi insiguro yayo ni amashami 3 ni iminsi 3 hasigaye iminsi 3 Farawoni akakunama umutwe Yosefu amubwira ati ngiyi insiguro yayo ayo mashami 3 n'iminsi 3 hasigaye iminsi 3 Farawoni akakunamura umutwe azogusubiza mu gikorwa cawe uzoshira mu minwe ya Farawoni igikombe ciwe nkuko wahora ubigira ubwa mbere umuhereza inyobwa arabyumva ese ico mukumva amakuru agukura mwibohera urimo aramubwira ati niyo byakugendera neza uribuka ico nakumariye ndagusabye uzungirira ubuntu uramvugira kwa Farawoni unyibuke unkuze muri ribohero mwari muzi ko dufise uburenganzira bwo kuvuga ati nugirirwa neza umwana kaguha umugisha nawe menshi umugisha Yosefu yaragisabiye kandi nta kosa yakoze mugana mwiza muratanga batarenze kubasaba Yosefu agira atangure kwisigura gusungirira ubuntu mvugire kwa Farawoni anyibuke unkuze muri ribohero ineza yiyo ukurotorera abandi ukudasaba amafaranga ugasaba gutunganizwa no kurenganurwa ngo baranyuruje bunyuruze mu gihugu c'Abaheburayo mu byumvi neza kugira ubugwa neza gutanga utisunze umugisha utisunze umugisha wo wisunze gutanga utisunze
amafaranga yawe umushahara nama ndababwira hano nje no ndakubwira ati ikintu uzi bugerageza aho ugeze bishoboka gukora ugikore ni experience ni kubwira ubumenyi kuri cyo kibagirana mukuru w'abahereza imfungurwa nawe yumva ko Yozefu arotoye neza amubwira ati nanje narose nikoreye ibiseke bitatu biri mu imikatera murumva bose ko hagaruka igitigire gatatu harimo imbabazi hose mu giseke cyo hejuru harimwo ubwoko bwose bw'ibyo kurya bya Farawo mu giseke cyo hejuru harimo ubwoko bwose bw'ibyo kurya bya Farawo bikorwa n'ubucumba imikate ibisiga bibirira mu giseke n'iremeza Yozefu yishura ati ngiyi insiguro yabyo Yozefu aramubwira ati ngiyi insiguro yabyo ibyo biseke bitatu n'iminsi itatu hasigaye iminsi itatu Farawo kaguca umutwe awumanike ku giti uribwe n'ibishega umuvumo musenga Yesu Kristo mu kugwego nuko rero umunsi ugira gatatu umunsi wo kwibuka ivuka ryiwe Farawo ategurira inzima n'abasavyi biwe bose araheza yunamura umutwe w'umukuru w'abahereza inyobwa n'umukuru w'abahereza imfungurwa asubiza umukuru w'abahereza inyobwa mu gikorwa ciwe cyo guhereza w'abahereza nawe aca abahereza Farawo asubiza umukuru w'abahereza inyobwa mu gikorwa ciwe cyo guhereza inyobwa nawe aca ahereza Farawo igikombe mu minwe umukuru w'abahereza imfungurwa nawe Farawo aramunyongesha nk'uko Yozefu yari yabibasiguriye ariko wa mukuru w'abahereza inyobwa ntiyibuka Yozefu aramwibagira naganda babwire neza ko naho yibagiye Yozefu Imana ye ntiyamwibagiye nawe yibagiye Yozefu Imana ye ntiyamwibagiye Yozefu yaratabawe no kugira neza atabagwa no kwihangana atabagwa n'umutima w'urukundo atabagwa no kwitanga arateturugwa mu bimara Mariya yatewe no kubesherwa nababwiye ko Misiri ngo akiribuye cyanditse ko Yozefu yagumye gusama mu Potifari kikiruka kivuga ngo icyaha kirancitse Yozefu naho ngo icyaha kirancitse Yozefu naho ngo yari ravuga ngo ikinyoma kirangukiye ubu buzima bwa Yozefu ni ubuzima dukwiye kwitaho tukegera Imana ukamenya ko Imana itetura kandi ikura igisuzuguro mu buryo bwose none sinzi igisuzuguro ufise aho wabeshewe aho warimenanirijwe ariko indoto zawe ndasenze Imana ngo zibe nziza kuko agacinyizo k'ubuzima
uhabwe umunezero, uhabwe umugisha, uhabwe umugwiza mu izina rya Yesu Kristo, urindwe kubabara. Kandi asabye ngo Imana yonyine n'amahoro iguhe ububasha bwa mutima wawe mweranda kugira ntiwigere wihebura no mu kanwa na gatoya. Umwanya muto turajya gutangura iminsi 9 y'amasengesho asozera ku kwezi kw'indwi. Ubwira twikuze ko imivumo y'imbere yatubuje kunezerwa muri ku kwezi kw'indwi canke kugera ku Imana tugene bwerako duhabwe n'umushinge uwo mu kwezi k'umunani ahubwira ku Imana yatugene kugerako. Ico bifurije niki? Ubwo muhura nabyo byose komereza ku iteka ry'Umukama, uteye guteka kandi utaturirwa mu makuba y'ubwoko bwose. Amen. Sinoro nk'uko ndabivuga, reka nkubwire Mukama, ndagukunda cyane, sinoro nk'uko ndabivuga, kunda nkubwire Mukama, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane